vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Muradutunga kuri akanya twacerewe turabaramukije inshuti banywanyi ba RPA kaze mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri no wa mbere igenekerezo rya 27 mu kakaro umwaka wa 2020 ikiganiro mugira mushikizwe na jewe Ines Gakiza mfashijwe na Marie-Ange Irakoze. Mwaramutse Marie-Ange. Duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Inyuma y'imyaka ishika kuri 5 baharanira kubohoza igihugu mu mugambwe MSD bahamagarira abarundi kwitwararika kugwanira ineza y'igihugu cabo n'iy'abarundi bene wabo kuko ngo amakungu abafise izindi nyungu ashira imbere. Muri kino kiganiro murakurikira Alexis Nduhije aramutswa MSD. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi bazindutse kwishuza igipolisi ca Tanzania abantu babo batwawe ijoro haraheze iminsi 5 bakaba batarasubira kuba kubitijisho. Mu kigabane kajugujugu camagisozera makuru yacu yo ku minsi ya mbere dushimikira kwitezura amashira hamwe amwe mpuzamakungu yari yafatiye ibihano Burundi yagize kuva Uburundi buramutswa. Evariste Ndayishimiye mukanya idonido sangwikazi. Reka duhere ano makuru yacu mu gisata c'impunzi. Imiryango y'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Mutenderi yazindutse yugarije ibiro by'igipolisi byo muri iyo kambi bariko bishuza babo batwawe n'abantu bivugwa ko ari abapolisi kuva mu ijoro ryo kwa 2022 uku kwezi. Igipolisi kikaba cari cemereye ko kizi iyo bari kikabizeza ko cari kubazana kuri uyu wa mbere. Idonido na Walter Kwizera. Umugwi w'impunzi zazindutse kugandagaza ku biro by'igipolisi mu ikambi ya Mutenderi ugizwe n'imiryango y'abantu 5 batwawe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi ca Tanzania mu ijoro ryo kwa 2022 uyu mwaka turimwo. Bari baherekejwe na bamwe mu babanyi babo bababazwa n'ivy'impunzi ziriko zirakorerwa. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2022 impunzi 5 zaraye zibuze, imiryango yabo yazindutse kubariza ku gipolisi ariko abo bapolisi bararahira bararengwa ko bataza abo bantu iyo bari. Iyo miryango ntiyarushe no ku munsi wa 4 yarasubiye kugandagaza ku biro by'igipolisi. Uwo munsi nyene n'igipolisi cyahavuye cemerera iyo miryango ko abantu babo arico kibafise ariko ko batwawe ku mugwa mukuru wa Kigoma. Aho rero cyaciye kibasaba ko batosubira kugandagaza ku gipolisi kinabizeza ko babashikiriza kuri uyu wa mbere. Akaba ari naco cyatumye kuri uyu munsi iyo miryango izinduka kwishuza. Ariko kugeza isaa 10 z'umuhingamo wo kuri wa 27 nta muntu numwe muri abo batwawe yari bwasubizwe mu muryango wiwe. Amakuru ava mu ikambi ya Mutenderi amenyesha ko abo bantu baraho bahavuye birukanwa n'abaserukira HCR hategekwa ko haguma abafise ababo batwawe gusa. Tubibutse ko abo batwawe ari Nkunzimana Anacle, Chimaye Felix, Rwasa Saidi, Ndizera Jabu na Revocatus Ndayishimiye. Walter Kwizera arakenuye. Abamaze iminsi banyuruzwa impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mutenderi batanguye kumenyekana. Amakuru avaho muri iyo kambi amenyesha ko ari abarundi biyita impunzi. RPA ikaba imaze kumenyamwo indwi muri bo. Reka tubibaze Baltazar Miburo. Izo mpunzi zivugwa ko zikorana n'igipolisi ca Tanzania hamwe n'iperereza ry'u Burundi mu kunyuruza impunzi zo mu ikambi ya Mutenderi ni Ndiho kubwayo Vincent aba muri zone ya 5, Mahombi aba muri zone ya 6 asanzwe akora makinga, Roti yahora ari umusungusungu, Bisiduka Alexi aba muri zone ya 5, Fideli Batazira Wayomba ari muri zone ya 5, Emmanuel aba muri zone ya 2 hamwe na Desire aba muri zone y'10. Nkuko isoko ryaho mu ikambi ya Mutenderi ribimenyesha ngo vyose vyamenyekanye kuri uyu wa 3 uheze aho hanyuruzwa impunzi 5 mu ikambi ya Mutenderi n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi ariko bafise imodoka iriko imparati z'igihugu c'u Burundi. Uwo munsi hamenyekanye Fideli, Desire hamwe n'uwo bita Roti, uwo wewe
nawe akaba yaheruka gukugwa mu basungusungu kubera yagirizwa amabi yakorera impunzi. Ikindi nuko abo nyene bagenda baravuga ku mugaragaro ko impunzi yose idashigikiye intwaro ya leta ya Gitega bagiye kuyikorerako. Izo mpunzi zibandanya zimenyesha ko izo mpunzi ko ari indwi ziguma zigenda mu Burundi zigaca zigaruka kandi zizanywe n'imodoka y'igipolisi ca Tanzania, vyumvikana ko baba bavuye mu Burundi gutanga raporo ku barongoye igihugu c'u Burundi. Kubera ivyo impunzi zo mu ikambi ya Mutenderi ziri mu bwoba bwinshi kuko abo bantu bazohava bamara abantu babagandagura narirya abo batwaye kuri uyu wa gatatu bataramenya iyo bajanwe. Basaba ishirahamwe mpuzamakungu ASR gufata ico kibazo mu minwe ibara ritaragwa mw'iyo kambi ya Mutenderi. Tugushimire na wewe Baltazar Miburo. Dusubire mu gihugu tubandanye n'ibijanye n'umutekano. Umuntu umwe yarishwe mu ijoro ryo kuri uwa Mungu muri zone Maramvya commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Icatumye yicwa ntikiramenyekana. Wagirijwe kumwica nawe asanzwe ari numwe mu batware bo muri iyo zone ari mu minwe y'igipolisi. Idonido na Hervé Niyuhire. Nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro zirenga ko iminota 38 niho uwitwa Nibitanga Samuel nyumba 10 wo mu kigwati cyitwa Buhomba akaba nimbona kure yo muri zone Maramvya yasanga ahataramiye imisore 3. Ico gihe nkuko amakuru dukura muri iyo zone abivuga uwo mutware yatanguye abigenza ko ababaza ico bariko bakora nabo bavuye bamwishura bati wewe ubona turi mu biki. Ako kanya uwo mutware yaciye aja asanzwe akora akazi ikizamu ahitana igicupa yamenye acasanga ahari ya misore 3 abona gucumita mu nda no mwizosi. Umwe muri bo azwi ku izina rya Rishari w'imyaka iri hagati ya 25 na 30. Bagenzi we babonye ibibaye baciye bayanyaga nayo uwo Samuel aje gukora iryo bara yaciye aja imuhiriwe kuri transversale ya 15 ahitana mupanga kugira hunge. Ageze nko ku metero 300 yahavuye acafatwa n'izindi mbonerakure. Bamwe mu mbonerakure n'abajeje umutekano baciye bajana uwacumitswe ivyo bicupa ku ivuriro rito kuwitwa Omar, ariko abaganga bahakora babonye ataco bashoboye uwo yacumitswe yaciye ajanwa ku ivuriro ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ari naho yaciye acikanira. Muri kino gihe rero uwagezwe gukora ubwo bubisha akaba afungiwe mu gasho ka zone Maramvya. Kuri ivyo twarondeye urongoye zone Maramvya Gaston Singora kugira agirisha yivuze ko akaba yarucire ko itelefone duhejeje kumwidondora. Uwundi muntu yaraye yishwe nuwo ku mutumba Kigaga zone na commune Ntega intara ya Kirundo. Umuhisi n'umuntu w'umugabo yitwa Shirambere. Amakuru ava muri ako karere avuga ko yacumiswe nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro ariko aja gucikanira mu bitaro. Izo nkuru nyene zivuga kandi ko umuhisi yoba yazize kuba yagerageje gutesha se gukubita umugore basanzwe bubakanye. Karenzo Juvenal nyene kwica umuhungu wiwe kugeza ubu nta wuzi irengero yiwe. Mu gipolisi bavuga ko bariko baramurondera mu kanya igisata ca politique. Humura Burundi. Abarundi ntibakwiye kwizera amakungu mu gutorera inyishu ibibazo bibahanze. Ivyo vyashikirijwe na Alexis Nduhije mu kigabane catunganijwe n'umugambwe MSD kuri uyu wa gatandatu. Uwo arongoye umugambwe MSD avuga ko amashirahamwe mpuzamakungu ashira imbere inyungu zayo. Mu buhinga bw'ivyuma batubwiye yuko iyo nkuru itarashobora kuboneka, turaza kuyisubiramwo niyaboneka. Tukivuga politike nyene, imvugo y'umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana w'ikinyamakuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi Izuba yuzuyemwo amajambo abibugwanko n'amacakubiri bishingiye ku moko. Uruganda rwa RPA ruragaruka kuri amwe mu majambo yashikirijwe n'uwo mumenyesha makuru, aho ni mu gihe urwego rw'igihugu rujejwe gucungera itangwa ry'amakuru sense rutarigera rugira ico rubikora ko. Trésor Niyongabo. Amajambo ashikirizwa n'umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana ashingiye ku ciyumviro kimwe rudende, nukuvuga kwerekana ko abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi atakindi kibaraje ishinga atari uguhonya abo mu bwoko bw'abahutu. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka
mu gihe Uburundi bwari ko bwitegurira amatora. Kenny Claude Nduwimana yarashize ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ikinyamakuru Izuba arongoye amajwi yiwe aho yariko atyoza mu buryo bweruye abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi. Iriho nyabwoko ryakorewe abahutu kana gasuzuguro katagira izina. Urazi wakunyaza ivyawe akaguma kwigamba ukamenga ni wagusumbya gukora oro n'abantu bisuma batunzwe no kunyaga no kwiba nta nka kera bagira bahima bari imbwa zo ngaho bari batunzwe n'ibihama byo mu ishamba nk'abatwa ariko maze kwirara mu bahutu bakabica bakabanyaga amazu meza bakabanyaga inka batanguye gusakira amata ubu bigomba guhagarara. Eka ntiyagejeje aho mu yandi majwi yiwe ashira kuri urwo rubuga nyene Kenny Claude Nduwimana ntahengeshanya gusigura ko abo mu bwoko bw'abatutsi atari abarundi ko mbere batari bakwiye kubarizwa ku butaka bw'u Burundi. Abo batutsi b'abanyarwanda bagumye ngaha mu Burundi bakihindura abarundi bose basubira iwabo barunke kwa Kagame no kubatorera inkoni tubasubiza iwabo. Uburundi kuva na kera bwari ubwantare bene ntare turaganje tubanaye twisarurira amahoro n'umutekano n'iterambere imbwebwe nazo tuzeke tubanaye zibweje ko zibwejeje ku gahinga ariko ibwejeje ku rugura tora ubuhiruka yikubita. Abarundi batari bake bagategwa makenga no kubona ko atangingo zirafatwa n'ugwego sense rujejwe gucungera itangwa ry'amakuru mu gihe uwo mumenyesha makuru abandanya akora ivyo we yita amatohoza. Bamwe n'abandi bagatega ubwoba rero niyo mvugo ikoreshwa n'uwo mumenyesha makuru kuko atakindi gamije atari kubiba ugwanko n'amacakubiri mu bonse rimwe. Urongo irunani rw'abamenyesha makuru UBG hamenyesha ko kuvuga ko Kenny Claude Nduwimana ari umumenyesha makuru ari gutukisha umwuga n'abawukora ariko uko biri kose Alexandre Niyungeko aravunira kagohe abamutumira mu bikorwa by'abamenyesha makuru kuraba ko batoba bafasha mu gusasira indava amajambo y'ugwanko ashikiriza. Mu mwuga wo kumenyesha amakuru turazindanye abantu bose barazindanye kuko kanatsinda mu mwuga uwo ari we wese abawurangura baba bafite icyo bahurira ku karangamutima bahurira kandi ku mategeko agenga umwuga. Ibyo byose nta na kimwe kuri we bifise agaciro. Kubandanya rero tuvuga kuri uwo nibaza yuko ari no guta umwanya na cyane tuvuga ngo hari ivyo akora bijanye n'umwuga n'ibiki nkuko nabivuze no gutuka umwuga kandi ivyo mu runani rw'abamenyesha makuru vyemera na gato. Ico twogira nuko ahubwo bitangaza kubona ko hoba umuntu nk'uyo abandanya yidegemvya abandanya acyoza yishongora inzego zihari ariko rero umuntu akagira ati nivyaguma gutyo bikabandanya gutyo birumvikana neza yuko uwo muntu yatumwe hariho intumbero ngira ngo yare yo muri leta yo gukora ibintu nk'ivyo kuko ubundi ivyo ntivyoshobora kubandanya gutyo byitwa ko hari inzego zihari zihana ivyaha kuko wumvise ivyo gucyoza abatutsi no kuvuga yuko ahamagarira abantu kubagandagura akora ibintu bijanye n'ihonyabwoko ivyo navyo mu bisanzwe bikaba bisanzwe bihanwa n'amategeko yaba amategeko y'igihugu eka mbere n'amategeko simvugira uwo mu rwisevere nibaza yuko koko guha ijambo umuntu nk'uyo witwa ko umugwi ujejwe ukuri n'ukurekuriranira nibaza yuko harimo igihushana icyo biboneka neza yuko uwo murwi nawe nimba koko usasira indava abavuga amajambo nk'ayo umuntu yoheza akagira ati babandi bafite amakenga hari naho batabuze aho bayakura kanatsinda ntawugira ati n'amakenga gusa ahubwo biranatangaje kandi noneho yiyita ko hari n'abavugira mu gihe rero abo yita ko avugira ngira ngo batamutumye nizere ko bazoheza nabo bakavuga ko batamutumye nayo ahandi ho n'ivyaguma gutya zoboneka neza yuko abo yitwa ko avugira aribo bamutumye. Yari Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru bo mu Burundi UBG. Tukivuga ibijanye no kumenyesha makuru twibuke bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru Iwacu bakwije amezi 9 n'iminsi 5 bapfungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isuramwe imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugufungwa imyaka 2 n'igice ni hadabu ry'umuriyoni kuri umwe.
Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'indwano zariko zirahuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibigwanisho muri commune Musigati. Bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu hamwe n'ayabamenyesha amakuru yaba ayo mu Burundi yaba mpuzamakungu bose asaba ko abo bamenyesha amakuru borekugwa kuko ngo atakindi bazira atari umwuga wabo. Komine Mugamba bora gutunganya amatora y'inzego nshasha mu mugambwe CNL bagiriza umugujejwe gutunganya amatora ko ari wo uriko uradindiza ico gikorwa ufadikanije n'abarongo y'umugambwe CNDD-FDD kugira barabe ingene ari wo wotsinda biciye mu manyanga. Eka iyo nkuru tuyibaze Onesime Dushimagize. Ku munsi wa gatanu w'indwi uheze niho hari hategekanije ko hatunganywa amatora yo gushiraho inzego nshasha muri komine Mugamba, ariko ayo matora ntihavuye aba bitumwe nuko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD na Iprona batashimye ko yitaba. Abanywanyi b'umugambwe wa Gatogwasa bafise amakenga ko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD na Iprona babifashijwemo n'umugurije gutunganya amatora bazohava batunganya mu ibanga ngo ubona ko atarindi sango ryigeze ritangwa ayo matora azoberako. Bariko barabitevya kugira ngo bace intege abandi. Ngira mwanumvise kayabaye muri Ntahangwa aho barapota amatora mwe mugataha ari wabo gaca batefuna bagaca bayakora hariho benshi batarenforme. N'ubu rero dufite ubwoba ko bishobora kuba mu Mugamba. Igituma abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'abanywanyi b'umugambwe Iprona batitawe ayo matora nkuko bivugwa n'abanywanyi b'umugambwe CNL ngo nuko babonye ko naho boja hamwe nkuko babigize mu yandi makomine badashobora gutsindira ikibanza ca musitanteri muri yo komine ngo kuko baburamo abantu babiri. Ikibazo rero nyamukuru kiri kuba CNDD n'abaporona baroye hamwe bakabona ntibashobora kuronka musitanteri baca badindiza ibintu babishambarde kugira ngo binakunde wanashaka baronke uwo bahendesha utuntu canke baronke uwo bafata. Abanywanyi b'umugambwe CNL baridoga ko baguma batonda bonyene bagasanga abo mu yindi migambo batatonze kandi ntihamenyesha imvo zituma ayo matora ataba. Bagiriza urongo yo mugujeje gutunganya amatora mu ntara ya Bururi ko bifisemo uruhara ngo ubona ko asanzwe avuka muri iyo komine. Twagerageje kumenyesha Leonidas Niteretse arongoye uwo mugujeje gutunganya amatora mu ntara ya Bururi abivuga ko ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba. Amatora agira gatatu yo gutora musitanteri wa komine Mukaza yo mu gisagara ca Bujumbura yatsinzwe n'umugambwe CNDD-FDD ubanje kugira urunani n'umugambwe Iprona. Uwitwa Renovas Sindayihebura asanzwe atwara umugambwe CNDD-FDD akaba ari we yatowe ngo arongore iyo komine. Amakuru dukura umugambwe CNL avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bahanye intumbero yo kutitabira ayo matora kuko hagiyemwo ibyo gukoresha amafaranga kugira umugambwe uri ku butegetsi ukwize amajwi yo gutsinda. Reka dusubire kuri ya nkuru twari twababwiye yuko itari bwadushikire abarundi ntibari bakwiye kwizera makungu mu gutorera inyishu ibibazo bibahanze. Ivyo vyashikirijwe na Alexis Nduhije mu kiganiro catunganijwe n'umugambwe MSD kuri uyu wa gatandatu. Uwo arongoye umugambwe MSD avuga ko amashira hamwe mpuzamakungu ashira imbere inyungu zawo. Tumukurikire. La communauté internationale ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant des crimes qui se produisent, qui se commettent au Burundi. Je rappelle que les organisations amakungu ntashobora kuvuga ko ataza amabi ariko arakogwa mu Burundi. Nagira nibutse ko ayo mashirahamwe mpuzamakungu yaba ONU canke ubumwe bwa Afrika hamwe n'ayandi yashinzwe inyuma y'intambara hari mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'iterambere ku nyungu z'abanyagihugu ariko atari ku nyungu z'amareta. Ariko uravye ingene ayo mashirahamwe akora uno munsi akora mu buryo afata ko amareta ariyo afata ingingo mu kibanza c'abanyagihugu. Ivyo ntivyari bibi iyo ayo mareta abafata ingingo nziza atari ingingo zihotora abanyagihugu. Nico gituma demokarasi zo muri Afrika zasambutse kuko ayo mashirahamwe mpuzamakungu aha mareta ivyo buzuza gusa. Nk'akarorero leta y'u Burundi ivuze ko ibijanye no kuringaniza ibijanye n'ibitsina yabihejeje, ayo mashirahamwe acabona ko iyo leta bakwiye kugiranira imigenderanire. Iyo leta y'u Burundi ibabwiye iti ubwoko bwose buraserukiwe
ayo mashirahamwe ntaza guhinyuza ko impande zose ziserukiwe vy'ukuri ahubwo abona ko leta yakoze ibintu bihambaye igisigaye ko ari ukunagura imigenderanire nayo. Ayo makungu harimwo ubumwe bwa Afrika muramaze kubibona ko bemeza imisi yose imanza ziba zaciwe na sentare zubahiriza ibwirizwa shingiro mu bijanye n'amatati ajanye n'amatora, kandi bizwi neza ko abatavuga rumwe na leta badashobora gutsinda imbere y'izo sentare. Pour trancher les litiges électoraux, même si on sait toujours que l'opposition ne peut pas gagner devant ces cours constitutionnels. Kubwa Alexis Nduhije abaterera agacumu k'ubumwe mu kuzamura Uburundi bazoboneka abarundi bonyene bamaze kwerekana aho bagejeje ikivi. Nanone dukurikire Alexis Nduhije. Quand Melchior Ndadaye en 93 a été assassiné, j'étais un jeune reporter. Je me rappelle que ses collaborateurs Igihe Melchior Ndadaye yicwa mu 1993 nari umumenyesha makuru, ndibuka ko abo bakorana abashikiranganje biwe bari bahungiye mu buserukizi bw'Ubufaransa. Naragiye kubaraba, benshi twaravuganye, bari bashavuye cyane. Hari Leonard Nyangoma, hari uwahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya, uwahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Eka bose bari bababaye cyane, bavuga ko amakungu yabarenganije, ntibumva ukuntu amakungu yari gushobora kuraba hirya habaye amabi nkajya. Mu nyuma yaho igihugu cyaciye kijya mu magume ateye ubwoba, ariko ivyo sindavyinjiramwo. Ariko baritunganije, barigwanira, baragwanya ako karenganyo, hanyuma bahava barumvigwa. Ariko iyo hataba uko kwigwanako, sininjira mu bijyanye n'ubuhinga bakoresheje, ariko iyo hataba uko kwigwanako ubu CNDD FDD ntiba ivugwa. Rero tutigwaniye, tutitunganirije urugamba, nta numwe azoza kudufasha kandi nta numwe azoza kurugwana mu kibanza cyacu. Iyo mvuze urugamba simba mvuze kumbure urugamba rw'umuheto gusa, eka sivyo. Noneho ivyo sivyo ndimwo, mvuga gusa nko kwandika inkuru n'urugamba, kuvuga ugusigura ingene ibintu vyifashe mu Burundi nago nyene n'urugamba. Je dis uniquement ceci, que écrire un article c'est aussi résister. Parler, expliquer la situation chez nous, c'est aussi résister. Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD yasubiwemwo mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Humura Burundi. Ikiganiro Humura Burundi kirabandanya, uretse ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook na Twitter mudukurikirako ikibiriraho. Ikiganiro Humura Burundi murakironka kandi kuri WhatsApp zanyu mwanditse mukabisaba kuri nomero akamenyetso ko guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348. Dutandukire ibijanye n'ubutungane. Abagirizwa ugusahura no kugandagura abarundi baba bavuye guca ingero muri Tanzania barengutse kuri uwa mbere, mu gihe bari bitavye ubugira kabiri muri sentare isubiramwe imanza ya Makamba. Abagirizwa ivyo vyaha batashe batamenye igihano baciriwe kubera ko urubanza rwabo rwasubiye kwigizwa inyuma irigira kabiri. Eloge Divin Remesha. Abagirizwa ubusuma hamwe no kwica abarundi babavuye gucingera mu gihugu ca Tanzania barengutse kuri uno wa mbere imbere ya sentare isubiramwe imanza ya Makamba, inyuma yaho bari bitavye bwa mbere ku munsi wa kane w'indwi iheze, hanyuma urubanza rukigizwa inyuma. Rwaciye rushigwa kuri uno wa mbere inyuma yaho abashingwa manza baburanira abo bagirizwa bamenyeshereje ko batari bwaheze kwihweza ibiri muri dosiye yabo baburanira. Kuri uno wa mbere abagirizwa icaha bagera kuri 16 bitavye isango, aho bari bitavye ubugira kabiri muri sentare isubiramwe imanza ya Makamba. Abashashe mu ntahe bahejeje guhamagara abagirizwa n'icaha bahavuye babaza abaserukira leta muri urwo rubanza Ministère Public muri Gifaransa ko kuburana kufatira ku manza zikibiriraho canke kukungene imanza zisanzwe ziburanishwa.
bahejeje kubaza baserukiye leta ku buryo bwokoreshwa mu kuburana sentare yari ishashe muri urwo rubanza yaciye ivuga ko igiye kwiga ku buryo bwokoreshwa mu kuburanisha muri urwo rubanza. Uburyo sentare isubiramwo imanza ya Makamba izokoresha ikaba yavuze ko izomenyesha kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 28 mu Kakaro. Tubibutse ko abo bagirizwa icyaha batanguye guhagarikwa ku igenekezo rya 16 mu Kakaro bagirizwa ugusahura no kwica abarundi baba bavuye guca ingero mu gihugu ca Tanzania. Muri bo harimwo abari mu nzego z'umutekano, abajejwe intwaro hamwe n'imbonerakure. Urakoze Loge Divin Remesha. Tuve mu ntara ya Makamba tuje mu ntara ya Cibitoke. Abategetsi batari bake yaba bajejwe intwaro canke umutekano baravugwa mu rudandazwa rwa magendo rukogwa muri iyo ntara ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi. Amakuru RP ifise amenyesha ko ahanini urwo rudandazwa rukorerwa mu mazi rukingiwe ikibaba n'abajejwe gucungera imbibe. Innocent Valentin Singirankabo. Kiretse umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere akongera akaba n'icegera c'umukuru w'umugambwe CNDD FDD muri komine Rugombo n'indi mbonerakure Elias Bizimana bafashwe ku munsi wa gatanu heze bagirizwa gukora urudandazwa rw'amagendo. Amakuru dukura mu ntara y'Ibitoke amenyesha ko hariho akandi kagwi kagizwe n'abajejwe intwaro bari kumwe n'abajejwe umutekano bakora ugo rudandazwa. Kubwayo makuru nyene Jesus Marie asanzwe arongoye umugambwe CNDD FDD muri komine Rugombo aradomwa ku rutoke n'abanyagihugu ko afatanije n'uyo yarayafashwe Sibomana Ramadani akongera akaba n'icegera ciwe. Ibitenge n'utumwanya bakaba babicisha mu bwato ahitwa Rubenga muri komine Rugombo mwijoro mu gihe imipaka isanzwe yugaye. Uwundi avugwa muri urwo rudandazwa ni Bienvenue Ndayambaje yahoze ari umukuru w'imbonerakure mu ntara y'Ibitoke. Uyo nawe atwara ibiyeri muri Kongo aciye ahitwa kwirabiro na Mbanza Miduha mu nyuma agaca agarukana ibitenge n'utumwanya. Ahandi baca ni kuri transversale y'icumi secteur Rusiga na Kigazura bakahacisha ibitenge, utumwanya, amabateri y'iradio n'ibindi. Uyundi adomwa ku rutoke nabo banyagihugu numukuru wa zone Cibitoke akongera akabarongo imbonerakure muri komine Rugombo yitwa Antoine Mbonimpa. Ivyo vyose babikora bitwaje ko arabanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo ntibakogwako. Ikitavuzwe co ni muri komine Buganda aho bajabuka ukuri kwamye bakingiwe ikibaba n'utwara komisariya y'igipolisi muri komine Buganda. Izindi nzira zicishwamwo ibidandazwa vya magendo ni kuri transversale ya gatatu ni ya kane za Gasenyi, iya gatandatu ya Kaburantwa, iya kabiri ni ya gatatu za Nyamitanga aho bajabukana ibinyobwa bakabihanahana ukuri kwamye nkuko womengo n'imipaka iruguruye. Innocent Valentin Singirankabo. Abanyeshuri bo kwishure yigisha ibijanye n'uburimyi Itabu Kigozi riri muri komine n'intara ya Kirundo buca abakora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza baratewe impungenge nuko batiteguye bihagije biturutse ku bukene bw'ibitabo. Ivyo ubuyobozi bw'iryo shure buravyemeza bukamenyesha ko ico kibazo kiri mu ntambamyi nyamukuru zituma abanyeshure badatora ico kibazo ku rugero bifuza. Emmanuel Niyungeko. Kuri uyu wa mbere abanyeshuri bo kuri Itabu Kigozi iri muri komine n'intara ya Kirundo bahejeje umwaka wa nyuma w'amashure yisumbuye bariko barerekwa ibibanza bazokwicaramwo hisunzwe uko bakurikirana ku mazina mu gukora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Ikibazo kizotangura kuri uyu wa kabiri mu gihugu cose, ariko abo banyeshuri bavuga ko batiteguye bikwiye kubera ubukene bw'ibitabo bibafasha kunonosora neza ivyigwa. Uyu munyeshure ahejeje mu gisata c'uburimyi. Sinavuga ko ari neza cyane kuko twagiye turahura n'intambamyi nyinshi cyane mu gisata cy'uburimyi kuva mu gutangura umwaka wa mbere. Abigisha barigisha ariko hageze ko umunyeshuri agenda kurahura ubwenge mu ibitabo ishure nkaryo rifise. Ishure ryacu ni ishure ry'ubuhinga, turakenera ibikoresho vyo gukora bimwe twita travaux pratiques. Abo banyeshuri bamenyesha ko ku ruhande rwabo bagerageje uko bashoboye babifashijwemo n'abigisha babo mu ntumbero yo kwitegurira iryo higanwa. Ubukene bw'ibitabo rero bakabona ko ari intambamyi ikomeye ishobora kuzotuma bayobegwa. Turitegura tugasoma amakaye, abarimu turafise abakwiye twiteguye ko tubishobora nyene ko bisanzwe ibijanye ngira n'amateori tuzokora, mugabo murumva ko hari intambamyi yuko amapratike bidakunda kugira ikibazo coba kiri mu
kuri leta aho boduroza ivyo bikoresho na cyane cyane ko ivyigwa bijanye n'ivy'amatravo pratique arivyo bisanzwe biri ku manota menshi. Ubuyobozi bwa Itabu Kigozi buremeza ko ingorane y'ibitabo hari ikibazo kiburaje ishinga kandi ko bwama bwagituye ababijejwe naho atanyishu gushika ubu iraboneka. Mariko Nzisabira arongoye iryo shure akavuga ko hamwe ico kibazo cotorega umuti vyotuma abo banyeshure batora ikibazo ca leta ku rugero rushimishije. Itabu Kigozi ifise abanyeshure 106 bazokora ikibazo ca leta bagabuye mu bisata bitatu: igisata c'uburimyi, icigisha ibijanye n'indwara z'ibikoko hamwe n'icigisha ibijanye no guhingura ivyimburwa. Emmanuel Niyunge ko imfashanyo igizwe n'ibifungurwa, impuzu hamwe n'amafaranga niyo yaraye ironkejwe abanyagihugu barenga 400 bo muri site ya Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba bataye izabo kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane uno mwaka kubera imyuzurire y'amazi. Iyo mfashanyo yatanzwe n'urunani rw'amashengero ya Minevam mu Burundi mu kugarukira abo banyagatumba bari mu ngorane. Umuryango wose wahawe ibifungurwa ibyo kuryamako hamwe n'akabahasha gatoyi. Numwanya w'ikigabane kajugujugu inyuma y'iminsi mikeya Evariste Ndayishimiye ashikiriye amabanga y'ukurongora Burundi amashiramwe mpuzamakungu amwamwe yari yafatiye ibihano leta y'u Burundi yaciye amenyesha ko agiye gusubira kunagura imigenderanire n'u Burundi ndetse hakaba hari n'ayamaze gusubira gutanga imfashanyo yari yarahagaritse guha Burundi. Mu kigabane kajugujugu ducijya nino icari caratumye ivyo bihano bifatwa n'ingene bamwe mu baharanira agateka na muntu n'abanonosoye ivy'imigenderanire babivuga ko. Umudereva ni Janvier Nininahatswe. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Rango ukuri narangwa n'urucumu. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Umugambo w'ukuri arangwa n'umutima. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku misi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije nshuti namwe banywanyi ba RPA nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro Kajugujugu c'uyu munsi. Haraheze ukwezi n'indwi imwe umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yimitswe mu mabanga yo kurongora Uburundi. Muri uko kwezi kumwe Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi amashirahamwe mpuzamakungu amwamwe aramaze kumenyesha ko agiye gusubira kunagura imigenderanire n'u Burundi. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 umuhisi Petero Nkurunziza yihagiye ikiringo kigira gatatu co kurongora Uburundi, ayo mashirahamwe mpuzamakungu yaciye ahagarika imigenderanire n'u Burundi ndetse aranafatira ibihano mu vy'ubutunzi leta y'u Burundi. Mutimbega none kugira ngo amakungu akureho ivyo bihano icari catumye bifatwa coba carahavuye. Ni giki indongozi nshasha z'u Burundi zari zikwiye gukora kugira ngo imigenderanire myiza n'amakungu inaguke. Ivyo nivyo mukanya abatumire bacu bagire bace ijya nino. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Janvier Nininahatswe. Ndasubiriye kubaha ikaze. Imbere yuko tuduga kwijambo n'abatumire, reka Trésor Niyongabo atwibutse amwe muri ayo mashirahamwe mpuzamakungu amaze kumenyesha ko agiye gusubira gufasha leta y'u Burundi. Mu mashirahamwe mpuzamakungu amaze kugaragaza ko ashaka gusubira gufasha igihugu c'u Burundi kuva umuhisi President Nkurunziza amenyesheje ko atazosubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, harimwo ibanki y'isi yose, ubumwe bwa Buraya hamwe n'ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa.
Igenekerezo rya 30 ruheshi uyu mwaka niho ibanki y'isi yose yaheza gutanga miliyoni zigera kuri 5 z'amadolari yari yemereye Uburundi mu ntumbero yo gufasha kugwanya ikiza ca corona. Ayo mafaranga akaba yaje yiyongera ku zindi miliyoni 60 z'amadolari iyo banki yari imaze gutanga ku Burundi mu ntumbero yo gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Iyindi fashanyo ibanki y'isi yose yatanze yerekeye igisata c'amasoko ntanganguvu aho yatanze miliyoni zigera ku 100 z'amadolari mu ntumbero yo kuronsa abanyagihugu umuyaga nkuba ukoreshwa n'imishwarara y'izuba. Irindi shirahamwe rimaze kugaragaza ko rishaka gusubira gufasha igihugu cy'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya watanze imfashanyo ingana ni miliyoni 13 z'amafaranga y'amanyaburaya agenewe kugwanya ibiza biturutse kwihindagurika ry'ibihe hamwe no kugarukira abahuye navyo. Uwo mugambi ukaba uzorangurwa n'ishirahamwe rikurikirana ibibazo by'abimukira OIM mu rurimi rw'igifaransa rifadikanyije n'ishirahamwe Oxfam mu kiringo c'imyaka 3. Kwigenekerezo rya 9 mu Kakaro niho inama y'ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ryamenyesheje ko rigiye gusubira kugiriranira imigenderanire n'u Burundi. Imigenderanire yari yarahagaze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 biturutse ku njyane zadutse inyuma yaho umuhisi Petero Nkurunziza yiyongeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ku nguvu. Imvo yatanzwe n'iryo shirahamwe kuri iyo ngingo akaba ari uko u Burundi buriko buratera intambwe mu bijanye n'intwaro. Naho biruko hari ikindi gice c'amakungu kitabona kumwe izo ngingo ni nk'umugwi wa ONU ujejwe gutohoza kubijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu Burundi aho utera kamo amakungu ngo atenyenye gukuraho ivyo bihano kuko nubu ihonyangwa ry'agateka ka muntu rikibandanya. Dudu Diene arongoye uwo mugwi wa ONU agira ati amakungu ntiyihute gusya bwose kuko mu Burundi hahindutse umukuru w'igihugu ariko hatahindutse intwaro y'umugambwe ukiri ku butegetsi. Hakaba hari i Geneve mu Busuwisi mu nama y'umugwi wa ONU ujejwe ivy'agateka ka muntu. Dudu Diene asigurwa mu Kirundi na Trésor Niyongabo. Si la communauté internationale est réellement soucieuse de voir la situation des droits de l'homme au Burundi évoluer positivement au cours des prochains mois et années, elle doit rester vigilante. Nimba mu vy'ukuri amakungu arajwe ishinga no kubona mu misi iri imbere ibijanye n'agateka kazina muntu vyateye imbere mu Burundi yarakwiye kuguma arikanuye kuko intwaro ikiri ya yindi nyene y'umugambwe CNDD-FDD ikorera inyungu z'uwo mugambwe nyene. Amakungu rero ntiyarakwiye gushira agati mu ginyo nkuko umengo amabi yose yarahagaze ku muhisi president Nkurunziza. Ihonyangwa ry'agateka kazina muntu riracabandanya gushika n'ubu. Twoba twihuse cyane duciye dufata ko ibintu vyagiye mu buryo ngo ni kubera haje abategetsi bashasha. Uyu mugwi ukurikirana ibikorwa bitandukanye bijanye n'inyuruzwa hamwe n'isesagurwa ry'itunga ry'igihugu biheza bikabangamira rero ukwishira no kwizana kwa kiremwa muntu. Aha twovuga nk'inyuruzwa ry'amafaranga aba yagenewe imigambi y'iterambere, amatungo adasiguritse y'abategetsi, ibiturire mu gisata c'ubutare n'itangwa ry'amasoko ya leta. Ijambo ry'umukuru w'igihugu Ndayishimiye igihe yimikwa ryaranzwe n'imvugo mfobeko hamwe n'ibihushana. Aha twovuga nko kutabonamwo icizere cyo gutorera umuti ingorane za politiki zadutse kuva mu bihumbi 2015 canke umwitwarariko wo kubahiriza uburenganzira bumwe bw'abanyagihugu ngo hitwajwe imigenzo y'ikirundi. Ivyo yashikirije birateye amakenga na cane ko imigambi y'umukuru w'igihugu mushasha izoshirwa mu ngiro na leta igizwe hanini n'abari bantayegayezwa ku ntwaro y'umuhisi Perezida Nkurunziza, bamwe mbere bakaba barafatiwe n'ibihano kubera uruhara bagize n'ihonyangwa ryeruye y'agateka kazina muntu. Turashima ko inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza abategetsi b'u Burundi basa n'abikubisa gashi mu bijanye n'amagara y'abantu. Aha twofatira nko guheba imvugo ngo u Burundi burinzwe n'Imana. Je cite, protégé par la grâce divine. Fin de citation. Kubijanye n'ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF mu mfunyafunyo rimaze kumenyesha ko rikuyeho ibihano ryari ryafatiye u Burundi. Liberan ntibashira kandi avugira umuhari MAP Burundi buhire avuga ko atagitangaje kirimwo kuko igihugu c'u Bufaransa kibitumwa n'inyungu zaco bwite mu Burundi kiriko kirakingira.
birazwi neza yuko ari Ubufaransa bugerageza gufasha ubutegetsi bw'Ubujumbura kubera amarongo y'Ubufaransa. Birazwi neza yuko ibigwanisho abasuda bakoresha n'abarundi muri Centrafrica Uburundi bwabivuze ku ideni, hanyuma rero iryo deni ridaheze Ubufaransa buzobandanya gushigikira Uburundi kugira yishure amahera yabo. Twihweje neza ibyatumye ibihano bifatwa ivyo ntibigeze rihinduka, bigaca bivuga yuko ibihugu bihurikiye muri iyo shirahamwe basangira ururimi rw'igifaransa ari Ububirigi canke Canada n'ibindi bihugu, nibaza ko bitazofata intumbero y'Ubufaransa kuko birerekana neza ko Burundi buri mu mayira abiri, na cane cane ubutegetsi bushasha buterekana ugushaka kuguhindura ibintu. Dudu Diene, umukuru w'umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku Burundi, mu kiganiro yahaye RPA yamenyesheje ko bazoruhuka ari uko leta y'u Burundi ihinduye ingendo. Ndayishimiye est rentré en fonction il y a à peine un mois. Donc nos enquêtes continuent et le nombre de haheze ukwezi kumwe gusa Ndayishimiye yinjiye mu mabanga. Twebwe rero turabandanya amatohoza yacu. Hariho ibitari bike turiko turakorera ko dufadikanije n'amasoko yacu. Ivyo bikaba bizoja mu cegeranyo tuzoshikiriza mu kwezi kw'icenda. Ico gihe rero niho ukuri kuzoja habona. Kazoba karyo ku makungu ko kumenya ukuri no kugira ico ashikirije kubijanye n'icoba carahindutse mu bijanye no kubahiriza agateka ka muntu. Ivyo ari vyo vyose ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi sagaseseshwa rumuri. Ndibaza ko n'abategetsi bo Burundi batabihakana. Kandi abafati ya mbere muri iryo honyangwa nimbonera kure. Izo nazo zibandanya kubikora atacu zinona kuko zikika mukiza cyo kudahanwa amakungu adashobora kwihanganira. Hari impungenge zitatu zihari. Ubwa mbere ni umutekano muke uturutse ku ndyane za politiki n'imibano. Ubwa kabiri ni inzego za leta zihobahoba na cane cane urwego rw'ubutungane, hamwe rero no kudahana ivyaha vyo guhonyanga agateka kazina muntu haba ubu canke muri kahise. Amakungu rero azokwihweza ivyo vyose hanyuma aheza arabe ingene afata Uburundi. Ivyo vyose bikaba vyega leta y'u Burundi, biri mu minwe yayo. Mugabo ikizwi nuko ivyaha vyose vyakozwe bitegerezwa guhanwa. Muri bishasha twovuga hari ifungwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu n'abatavuga rumwe na leta, abanyuruzwa n'ibindi. Twebwe rero tuguma dutohoza ku munsi uko ibintu vyifashe. Suguhindura umukuru w'igihugu vyonyene bica bisigura ko byose bigenze neza. Ibikorwa nivyo bihambaye, naho abategetsi bashasha rero kwerekana ibikorwa nyavyo kandi birama. Izo mpungenge rero n'abategetsi bashasha bahari ubu basa n'abazizi. Mu mwiherero aheruka kugirana n'abashikiranganje biwe, Evariste Ndayishimiye yaragaragaje ko azirikana icari catumye amakungu akurako amaboko Uburundi. Tuzokwibanda cyane ku bibazo nkoramutima dushaka gutorera umuti ari byo vyibi. Gukorera mu runani rw'abagize leta kugira ngo dutsimbataze ntwari bereye ituma umwene gihugu wese yumva ko koko leta ari umuvyeyi atunganiza bene gihugu mu kubakingira mu babo no mu vyabo. Kwiga ingingo zose zofatwa kugira ngo dukingire iteka ritekane ry'igihugu n'imigenderanire twogirana n'ibindi bihugu vyaba ivyo mu karere canke vya kure. Kwiga neza ingingo zofatwa kugira ngo tugwanye twivuye inyuma akarenganyo no kurya ibiturire, dukingire itunga rusange kandi turinganize neza ubutungane kuri bose. Muri ivyo vyigwa ibibazo twifuza kuzotorera inyishu ibereye bikaba ari ibi: ikibazo cyo kugwanya kudahana no gukingira agateka kazina muntu. Leta rero iriho kugira ngo yubahirize amabwirizwa y'igihugu, ikingire abene gihugu, yongere ihane abahonyanza agateka k'abene gihugu n'igihugu ndetse n'abonona itunga rusange. Mu gusozera umuhinga mu vy'imigenderanire mpuzamakungu aratugirira umwihwezo Professeur Methode Ndikumasabo, nawe nyene agira ati bamwe bose bakurikirana inyungu zabo. Novuga nti ibituma bimwe ubirabisha amaso vyarahetse. Aha ni nka ca kibazo c'imanda ya gatatu ya Nkurunziza. Ubu nta ruvugiro rukiriho kubijanye n'iyo manda.
ariko ibindi navyo ntibirahera canke hari hakiri kare kuko sinibaza ko ayo mashirahamwe canke ibihugu yari bwaronke umwanya wo kwihweza neza aho Uburundi bugeze. Aho novuga nk'ibijanye no gukingira agateka kazina muntu n'intwaro. Nobibutsa kandi ko muri bino bintu vy'imigenderanire y'ibihugu canke amashirahamwe haba harimwo inyungu nyinshi umwe wese ku ruhande rwiwe. Muri izo nyungu iyo abantu bakunda kwibagira nuko amashirahamwe aseruka nk'izo za Oxfam, OIM n'izindi zirimwo abakozi batakaza akazi iyo imigenderanire ihagaze. Ntako rero batagira kugira ngo inaguke bakagira cane uruvugiro iyo ari imfashanyo yo gutabara imbabare kimwe mu gifaransa bita intervention humanitaire. Rero ivyo bihugu canke amashirahamwe vyihuta gufuta ivyo bihano ni ikimenyetso yuko vyabona ko vyariko biratakaza inyungu mu guhagarika imigenderanire n'Uburundi. Erega burya gusa no gutanguranwa kuko abanyaburaya batahagarutse abarusiya n'abashinwa barashinga imiti. Harajamwo kandi no gutanguranwa kwiyerekana neza nk'abagenzi b'intwaro ya Ndayishimiye kubera inyungu iryo shirahamwe canke ico gihugu bifisemwo ijambo biziga kuri iyo ntwaro. Ni kuri uyo mwihwezo w'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu duciye dusozerera ikiganiro kajugujugu cyo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 27 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2020. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bakoze na bano batumire bacu baduhebeye umwanya wabo. Sinoreka gushimira kandi na Trésor niyo ngabo yafashije gutunganya kino kiganiro. Janvier Ninahazwe mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabike banuye amahoro y'Imana abane namwe mu banyu no mu byanyu naho ubutaha. Cari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Tubakengurukire na mwebwe Janvier Ninahazwe na Trésor niyo ngabo ku kigabane kajugujugu mwaduteguriye. Na rero dusozere ikiganiro muri Burundi cyo kuri no 27 mu kakaro umwaka wa 2020. Mwakoze mwe mwadukurikiranye, mwakoze bagenzanje batorokanije amakuru muhejeje gukurikirana, nibagiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma Lucie Kabera hamwe na ingénieur Egide Mwemero. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza hamwe na Marie Ange Irakoze. Turabike banuye ibihe byiza ahiwanyu. Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.